bagufata mu mugongo bakagusuguma baguta mu vyondo hamangwa ijoro n'umurango bakwifuriza ushikiriza we ndoto bakwereka urukundo kumbe bagomba kugutura ivyago mu mufuko wawe abariho batereka ubuzima bwabo abantu nk'abo basekure erega naco mufana sekura abamesha nk'abo basekure erega naco muhuriye ko sekura mama we sekura ubanoze sekura. Hello guys, muri gute muri fresh bakunzi ba Mr Tugesho bakunzi ba Chawa muri fresh mumeze neza ngarutse kandi imbere zanyu ndagarutse kandi another day undi munsi nyene aho ni mu cyongereza kuko murazi neza yuko no mazina yanje use time nyene ari koresha umwanya mu cyongereza ego hama reka ndababwire yuko ndabakunda cyane nimba ntangwe ndabaririmbira suko nzi kuririmba ahubwo nuko hari ubutumwa ngomba kubashikiriza ava yuko ntangura kubahereza ibikorwa nyezina murazi neza yuko nabemereye yuko atakintu kizonshikira ntazobashikiriza kumbure mwenyene mumbwiye ati no twarushe vyihoze ntihagire ubutumwa nabo uzosubira kandi kuduhereza niho nzobihagarika nzovuga ati sawa reka ndavyihorera ariko muzobanze mumbwire ko mwabibonye kandi mumbwire yuko mwantahuye niho nzovuga ati bon namahoro menshi. Rero bakunzi ba Wakalayi bakunzi bakoresha umwanya mu bisanzwe nicengara ubutumwa naraye ndonse muri rijoro buvuye ku murongozi wanje yahora ndongoye CEO wanje kuko hari ibintu yakoze hari igikorwa yakoze kitaryoshe kitabereye kitameze neza cyanteye uruhagarara rukomeye cyane muri jewe ndashaka kwanza kubaza ikintu kimwe none burya umuntu wenyene si wafata ingingo yishakiye umuntu wese si wamenye ubuzima bwiwe erega mwe mudukurikirana turabubaha ariko menye ko natwebwe inyuma yo kububaha dufise ubuzima tubayemo hari ubuzima tubayemo urumva rero ubwo buzima tubayemo nibwo budufasha kubaho budutuma tubaho tubandanya tubaho neza. Rero inyuma yo kumbona nicaye kuri kamera navuye mu rugo ntaje ngande intebe ndicara mama yake nambwira ati ngo tuvugute urumva ubwo nubundi buzima mwe mutabonye ico mwumvise rero nico kiba kiraba mwe bwahanini kuko nibindi novuga yuko vyo babibaraba cyo kurondera inbox canke nkabashikiriza ubutumwa nganye nati burya hari ibindi bimeze ukunuku ni mubimfashemwe navyone ko muri abantu banje muri abavyeyi banje muri umuryango wanje muri kintu cyose novuga neza yuko nifuza muri nzira yanje muri bintu byinshi cyane kuri jewe. Rero ndasavye ntimunte nimba nicaye ngaha reka ngerageze ndabe nkubite mbangura kadukubite tubangura sinzi ko mama yake abona ino message tayibona alala kweri umuco w'izuba n'ikindi yatara ariko ni message nandikiwe na CEO no musi turi ku munsi wa gatatu CEO yararungitse yaranyitwari kubera ngo nicaye ngahe imbere zanyu ndiko ndabiganira ibintu ndiko ndakorerwa ntahawe umwanya wo gushikiriza na jewe kimbaki insiguro zanje ko narasavye ntumwe ko mumbone kumbonesha kure ifise ubasha bwo gushikana message ubwa mbere kandi kure biranyankira canikora kuri aka kambonesha kure kanje ari gato ariko ndizera neza yuko ubutumwa buzoshika ndetse bwarashitse. Rero nyuma y'ubutumwa gushika nyitwarira ko yaranyandikiye ngo nzokwitwarira nibaza ni joke nyene ndibaza ati oya niterabwoba nyene ndabifata minene ariko baho bigeze yaramaze kunyitwarira na convocation barayimuhaye yarayizanye no mu city wacu mu Gatunguru
aba mu Carama mba mu Gatunguru, ariko icyagiye kuntangaza yanyitwariye ahantu bita kuri Besere. Abantu baba ngaha mu Burundi Besere murayizi, murazi yiri iri mu Buyenzi, iri mu Buyenzi, isimvye amakomine menshi amakartier menshi cyane, zone yasimvye sinke kabisa. None nkiyumvira nti none ko kuri Besere hagenda abantu babuze ingene baburana mu makartier canke mu mazone. Hariho zone Kamenge, zone Kinama, zone Cibitoki, zone Buterere, zone nde, ayo mazone ko ntigeze mbura ingene mvugana nawe, kuko sindavyise kuburana, ndavyise kuyaga, gushikiriza ko sibirego vyiyo naje mfise ibireguzo vyanje. Je nimba mpori no ijya video nafashe ikosa ririhe ko ari we yatangiye gushira ko video, ko atombwira ngo naci inyuma y'amasezerano, inyuma ya contrat ibindi twavuganye turavyemeranya ko, ndetse jewe nari naremeranije neza yuko atakintu kimwe nzoshira hagaragara, ndetse nabona atakintu kimwe bazoshira hagaragara tudahejeje contrat, tudahejeje ico bita contrat, tutayitabuye tuvuga ati ubu rero turavanye ko fresh, kandi nashaka bibe mu mahoro n'umutekano mu rukundo ntangere. Rero kuca nyitora kuri Besere ikintu je nyine cyantangaje, kuko ino message ivuga nti bonsoir, nizere ko convocation yawe wayibonye, witegure ejo duhurire Besere saa 3 mu gatondo. Ubu turi saa 1:50 minutes, saa 1:50 niho fashe no video. Rero saa 3 bisigura yuko nk'ubu nari kuba natanguye kugenda, ariko convocation je ntirashikira mu ntayo ndabona iyo convocation. Ndetse hari ikindi kintu ca nibaza, none yoba yasuzuguye aba batware bo kumugina, aba batware bo ngaha muri quartier wacu ahanyene dusanzwe tugize, ahanyene muri quartier batwumvirize basi muri quartier ko hari abagabo, hari abashingana kandi bokumviriza, kandi ibintu bigatora inzira. Solution je simbona yuko waru, kuko hariya ucumengo nibindi nyene yishimikije, ucumengo nibindi yishimikije. Bon, bien sûr que oui, ndazi neza yuko ansumvye buryo, ansumvye connaissance, ansumvye communication n'abantu bo hejuru bakomakomeye, ariko naje nizera yuko Imana iriho, kandi Imana irakunda cyane, irafasha cyane abagomba kurenganywa. Rero ivyo yishimikiza vyose I am ready, je ndi tayari gusa ikintu cyose kizomba ko muri ubu buzima ndimwo, je nzokibashikiriza mukimenye, bizoge uko bizogenda kose muzobimenye, nubwo babigira ibanga ariko bagashikiriza ivyo gucafuza umuntu. Ariko ibi kuki batabibamenyesha ibintu nk'ibi, ntuna yuko baba bashaka kubimera kubikora nk'akamizwe n'ingoma, bigende burundu nyene ntimumenye na kimwe. Rero reka ndabashimire cyane, nta byinshi mfite byo kubabwira, gusa munsengere je umuhungu wanyu ndagiramiwe kabisa, kuko nimba tugeza muri ibi bintu by'ama convocation, none gufata video ngabitwaye iki? Eski cyangwa umuntu guhagarika akazi wenyine decision zo kavuga ati je ndahagaritsa akazi, hari icyaha kirimo? Erega si ngombwa umuntu aguma akora, afite ubuzima yohitamo akavuga ati je mpisemo. Nk'ubu novuga ko ngiye hanze, bakunzi bakoresha umwanya, reka ndabashimire cyane, murakoze cyane, reka mumenye kwanza ibi. Bye bye.